Ivyo bikoresho vyatanzwe muri komine Rugazi intara ya Bubanza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline NDAYISHIMIYE abicishije mw'ishirahamwe arongoye umugiraneza aravuga icyatumye biyumvira gufashisha ivyo bikoresho abo bana harimwo n'imiryango y'abantu nikora abandi bakaba bava mu miryango y'abatwa. Twasanze umwana atonze mu ishure afise ikaye zidakwiye, abandi bana barafata ivyo bakimura ariko abandi nabo ugasanga barabuze aho bandika. Ivyo rero bica bisubiza n'inyuma indero n'ubumenyi mu mashure. Twashaka no gutera n'intege abana bo mu miryango y'abatwa, tubahimirize ko ishure ari wo mutahe ukomeye cyane. Murazi yuko kuva na kera abatwa bari batunzwe no kubumba inkono, ariko ubunye twasanze ibumba ntirigikwiye, barikuramwo amatafari, barikuramwo amategura, ugaca usanga na za nkono ntizishobora kubabeshaho. Rero twagomba rero duhimirize imiryango yose y'abatwa ndetse n'abandi bose ko bijukira ishure, kuko ishure niwo mushinge w'iterambere ry'igihugu cacu. Ata bumenyi bwavuye mu mashure n'iterambere ntaho ryotera rija, kubera abana aribo kazoza kejo, aribo mutahe wa twebwe abavyeyi. Nitwo dukoni tuzokwishimikiza tumaze gusaza. Twashaka rero tubahe amakaye kugira mwige mutunganiwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arongoye Fondation UMUGIRANEZA aranatekerera impanuro abaronkejwe ivyo bikoresho uko bokwigenza. Umutahe wanyu ni ishure. Uno munsi tubazaniye umutahe w'ibanze mu buzima bwanyu. Twebwe kera tuciga batubwira ngo ushaka ngo umugabo mwiza umusanga mw'ikaye. Muravyumva abana? Ushaka umugore mwiza uzomusanga mw'ikaye. Ushaka amahera menshi ari mw'ikaye. Rero uwo n'umutahe w'ibanze tubazaniye kugira ngo ibyiza byose mwiteze mu gihugu cacu muzobikura ngaha mw'ikaye. Mugire umwete wo kwiga, ntimusamare, na cane cane mugire n'isuku, kuko abana bafise isuku bagira amagara meza. Kandi mugire n'inkino zo kwinonora imitsi kugira ngo ntimusamazwe n'ibiyayuramutwe. Mugire utugenegene kandi muze murasubiramwo ku munsi ibyo mwize mw'ishure. Ntimutegure ikibazo buca mugikora, mugitegure ku munsi. Aho rero niho tuzobona umwimbu mwiza. Tuzogaruke dusanga iri shure canke aba banyeshure bari mu bambere kubera bagiye barafata nkama impanuro bahabwa n'ababakurira. Twongera duhanura n'abavyeyi ko aya makaye tubahaye muyafate neza. Hariho abari baramaze kugurira abana babo, ariko namwe muce muyabungabunga kugira imwe yuzuye bace batora iyindi babandanye bafata ivyo bize neza mu makaye. Umuyobozi w'indero muri komine Rugazi yashimye ku izina ry'abanyeshure vuga ko bije kubafasha ibitari bike kuko ngo bizotuma ivyigwa bigenda neza. Ku izina ry'abana baronse iyi mfashanyo duhawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, turashimye turakengurutse cyane, tumukengurukira gose. Ibi bikoresho bihawe abana bafise amikoro make, ivyo navyo bikaba byatuma abana batiga neza ngo bakurikirana ivyigwa, ariko ubu abana bakaba bagiye gukurikirana ivyigwa neza bafise aho bandika. Tukaba tuvyakiriye neza cyane muri komine, kandi bikaba bizofasha neza cyane aba bana. Tukaba dukengurukiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashoboye kwiyumvira kuri aba bana ba mikoro make bo muri iyi komine y'indero ya Rugazi. Amakaye angana n'ibihumbi 3 akaba ariyo yatanzwe muri komine Rugazi ku bana amajana 3, amajana 2 muri bo akaba bava mu miryango y'abatwa, abandi 100 n'abana bava mu miryango ya mikoro make basanzwe biga ku ishure shingiro Muzinda ya 2. Umwana wese akaba yaroswa amakaye 10.